turiko turagenda dusozera amajambo y'Imana twumva mu nkuru nziza twandikiwe na Matayo. Mu mpera z'inkuru nziza Matayo akaba yahegeranije amajambo ya Yesu, aho Yesu adufasha kuzirikana ku bijanye no ku munsi w'imperuka, igafatana kandi n'umunsi w'ihindukira ryo mu binahazwa, umunsi wama usigura utwibutsa amaza y'umukama. Hariho amaza atatu akomeye ya Yesu. Hari ukungene yaje ubwa mbere hano ku isi, akazanana hariya mu Bayahudi. Kabiri kandi hari ukungene agumaza hagati yacu, agumaza muri twebwe. Igihe cyose dukoranye ku izina ry'iwe yaravyemeye ati nzoba ndi hagati yanyu. Ingene yamaza mu Karistiya twame tumusaba kugira ngo twoye kubimenyera, kuko hari dusanga umuntu yamaze kubimenyera rwose adasigara yumva ko Yesu araha mu Karistiya. Hari igihe mbona abakozi nk'abatwenga bakajaho bakidoga bakavuga ibiki, mugabo ntibamenye yuko ari ngaha boza kumubwira. Igaje ntushobora no kubananira, mugabo ari ngaha. Je tunanira no kubashimisha, mugabo ari ngaha. Mukarabika ngaha ca ngaha ukabibona, kandi amusize ngaha usanga arajya akikwashagura mu mutwe yimvira ibintu by'ubuzima bwe. Ari ngaha mumubwire. Hari ibyo naje baza kumenya ndavuga nti ntavyo ushobora, genda hariya epfo muraba mubwire. Ari hagati yacu. Ico kintu yarakitwemereye, ukahamufatira uti niwe wavyemeye, kandi turazi ko udahemuka kubyo wavuze, kuri kumwe natwe utakituvirira gushika ku muhero w'isi. Yesu kandi azogaruka mu buninahazwa. Mugabo kuri uko garuka mu buninahazwa ntitubibone gusa nko kuri kijya gihe azoza ngo aje gucira urubanza bazima n'abapfuye. Niko avuye hano ku isi yatubwiye yuko azogaruka mu buninahazwa, ariko hariho bamwe bazomubona agarutse mu buninahazwa nk'uko barabitwigisha, n'abandi natwe hagera igihe tukava hano ku isi tukamusanga hariya mu buninahazwa. Ashobora kuza tukiriho, nk'uwo ashobora kuza ariko ndavuga ibihe imbere yanyu ntawe uzi hazozira. Hariho benshi usanga batwagwa n'ako kantu ko kugomba kumenya neza hazoshikira no kumenya amatariki. Abatari bake baragiye barahuba mu madini atari make, uko ikinkumbi giheze ugasanga baca bibaza ko agiraze. Sinzijwe narababwiye ahantu cagi umwaka w'2000 wagera, hari abantu bamwitana ari nkiri umufarati. Farati catugire kurara muri foyer yeza havaza rimwe yabaresha kwa canzo no musinya. Narashobora kuza mugabo nuko adashobora kuza, kandi burya araza kuza mugabo ko mugabo mwiteze ko aza mu buninahazwa ahavaza mu buryo wishije nimenye yuko yaje. Ugende muramwidogera muti urazi ngene twarahijuro byose tukurindiriye, kandi yaje. Kandi yaje. Niko azogaruka mu buninahazwa, ariko kandi umwe wese arasozera akagenda kumubona atari nka kumwe bamubona cagihe yaje ubwa mbere, canke muri uburyo tumubonamo mu kwemera aza mu gisabisho, ariko tukamubona mu buninahazwa, akaza mu buninahazwa. Mugabo kandi hari abahinga bagira bati oya, burya ubuninahazwa bwiwe ntibazobubona bose. Bigabo bugaciyemo ubonye Yesu, ubuninahazwa bwa Yesu buraryoshe. Umuntu azopfa akaja mu bintu udahera ntashobora kubona ubwiza bwa Yesu, ntabwo yoturukira. Urubanza rumubako, cyangwa agaca agenda kubona ubuninahazwa bwa Yesu, cyangwa akagenda mu bintu udahera. Tumusabe kugira ngo ubuzima bwacu ntibuze buhushe kumubona mu buninahazwa, kuko kumubona niko guhazwa rero ubuhigwe budahera. Aya mazaro ya Yesu turubisige neza zarayatubwira uyu munsi, akabigereranya ibyo akarevuga abigereranya nk'uko ngene igisuma kiza agomba kutwereka yuko amaza yiwe aza giturumbuka. Ariko naza giturumbuka turubise yuko ubu natubwiye ati amaza yiwe igihe azohindukira mu buninahazwa ngo azoza nk'umukwe aje mu bugeni. Agomba kuvuga ati nka mpande
igishara cyo kwitegurira umukwe. Murabona umwigeme iyo yiteguriye umukwe wiwe, iyo yamaze kwinjira mbere mu ntumbero y'uko bubakana n'umukwe wiwe, usanga ibintu byose avyerekeza kuri uyo mukwe, byose ngo bigaruka muri uyo mukwe. Akambara yambariye umukwe, akisiga yisigiye umukwe, agakubita byose abigirira umukwe. Suko none sinzi abantu bari mu rukundo cyose zona ko ngo twe turi mu rukundo, nari nje ndi mu rwabo. Namaze kwinjira mu rukundo rw'abagomba kubakana ni nka kurya. Yesu akagomba kutubwira ati kumwitegurira ni ukwamana umwitwarariko w'uko muhura mubonana. Ico kintu tukimusabe, uwo mwitwarariko ntiwigere uhera muri twebwe. Nico mu bisanzwe Yesu yagombye kutubwira muri aba bigeme 10 b'ibijuju. Ukuza k'umukwe umenga ntibagushize mu mwitwarariko ukwiye ngo bibuke gutegekanya amavuta aza kubandanya cana gatara hamwe yoteba. Hamwe yoteba. Muze muraba umuntu afise umwitwarariko, afise passion y'ikintu, ararondera kukinoganza, kumva ibintu byose byiza bijanye naco, akarondera byose kuvyegeranya. Nuko neza ngoba yuko twama mu mwitwarariko, kumva uti dama mu mwitwarariko wo kuziga mu rukundo rwiwe. Utu tuvuta rero nivyo byose bigufasha kugira ngo ugumane kakabeya kitara ryawe kaguma kaka kamwe. Umusaseredoti yaguha mwibatisima ati akira umuco wa Kristo kugira ngo nikazimye. Hari ibintu byinshi bishobora kukazimya, ibihuhusi n'imiyaga mibi yose yo muri nosi irashobora kukazimya, ukabona umuntu umenga yarazimye mu rukundo rwa Yesu Kristo. Yesu akagira ati nohavanza nkasanga ko kabeya nikacaka. Paulo mwibaruwa tumvise ariko arigisha Abanyatesalonika akabereka ati no mu migenderanire yanyu hagati yanyu, imigenderanire y'abadasangiye igitsina, murategerezwa kuzigama ako kabeya kubweranda bwa Kristo muri mwebwe. Aha tumvise Paulo ariko arayagira Abanyatesalonika ibi kubitahura neza. Hamwe murumva yuko Paulo arabatera intege, ariko kubatera intege ntibivuga yuko bamaze kuzuza byose. Hari ibintu byinshi batarahindukamo, kandi icyo gihe bari baje bavuga ipagani gihanitse rwose, kigoye, cyamaze kubaka imico n'imigenzo yacu. Burya ubukristo biroroshe kugemana, ariko guhindura imico, ingeso n'ibyiyumviro byacu ntibyama byoroha, kugira ngo twakire imico mishasha y'inkuru nziza. Kiramuneho uyu munsi muri ibi bihe bya none hari ibintu byinshi bigomba kudushiramo iyindi mico yigwanya inkuru nziza muri twebwe, bijanye cyane bitwita la culture mondialiste. Bizanamo ibi byose muza murumva, abantu bagomba kubakana basangiye ibitsina, abagore bagomba kuganza abagabo, abagore baragomba kuganza abagabo, usanga bafashwe n'abaganza. Muzi muraba umugore agomba kuganza umugabo, umuntu yafashwe n'abaganza. Sinzi ko murabibona. Mugabo kandi nk'umugabo aba umenga agomba kuganza umugore wiwe, afatwa n'abaganza nawe nyine. Paulo yavuga neza akagira ati gamburukiranire ngo mu rukundo mufitaniye na Kristo. Gamburukiranire, navuga ati ganzanye, muca mufatwa n'abaganza na Kristo. Kuko shetani ikibacakira muri ubwo bwishime yateje umuntu wa mbere yitwa Adamu, akabona umenga yo kwiganzura Imana. Tugarutse aha rero, Paulo akatwereka yuko akerekana ko Abanyatesalonika ingene bategerezwa mu kubandanya bakira iyo nkuru nziza, ikabafasha gutyorora, guhindura imigenderanire iba hagati y'umugabo n'umugore, iba hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore. Muri ico gipagani cabo bantu b'Abagereki n'Abaromani hari ingeso nyinshi zo kwirekura,
nta cyaha cyari gihari kuri ibyo. Icyakumbure kubaye uko bagufatanye uwundi, ariko hakaba n'ingeso mbi rwose gushika mbere n'izi ngeso z'abasangiye ibitsina, amabanga mpuzabitsina babisangiye zari zaramaze gutangura. Ni impengamizi ishobora kuba mu muntu, ni impengamizi ishobora kuba mu muntu, umuntu asamaye ashobora kwinjirwamo n'ibintu byinshi cyane. Niyo rero abahanura ati ntibikunda, ntimushobora kuba mu bukristu ngo mu bufatanye n'izo ngeso. Mbega uyu munsi bimeze gute mu bakristu, mu buzima bwacu tubamo uyu munsi? Murabona ingene izi ngeso Pawulo nyene yavuze ingene zuzuranye mu buzima bw'abantu, zuzuranye mu buzima bw'abantu. Ubu noneho hari umuntu yigeze kubivuga ati shetani yaradutegeye kandi abatari bakirira habacakirira aka gatelefoni, benshi bakabitwara mu telefone. Aho wogira ati kuramo amakode yanyu mwese tunabibiriye, ntihabuze nk'ibintu n'uwose amamenga mu mwerane, ntihabuze nk'ibintu 20% ushobora gusanga birimo nk'ibyo. Nanje kuko ndayikoresha no mu vy'Imana, nkaba ndikunda kubitwara uko atabantu barungitse ibintu mu magurupe nkayo, nkabambira nkabikurayo n'ubucafu bubitse mu telefone yawe. N'igihe ubonye bitonze imbere yawe, wamaze kumva yuko umutima kubwira ati nibyo, reka kubitsingura, kuko ntuzi ibintu bikwinjiramo, ntuzi ibintu bikwinjiramo. Hari abo usanga biguye ko bariko barabira mbega ngo twiturakunze nitukira abana abandi. Aho wakunze kugira winjire mu kuraba ibitera soni, birakwica kuko bigutuma umubiri w'uwundi uwiyumvamo nk'igikoresho cyo guhaza ibyifuzo byawe. Tugaruke gatonya rero, Pawulo yabivuze ubwa mbere afatiye ku migenderanire hagati y'umugabo n'umugore. Abagabo n'abagore bubakanye, naho babubakanye Kristo, baracumura cyane abo bantu, kandi bagatonda gusangira ku meza merana kuri altari y'umukama, kandi ijya altari yo mu nzu y'iwabo bayicumuraniyeko. Murabona iyo altari yariyo uburiri bw'umugabo n'umugore, ijya ni altari. Ugasanga wababaje wasogose mugenzi wawe, amugashiza kwakira umubiri wa Kristo, ubwo wawusangiye na mugenzi wawe kuri iyo altari neza mu rukundo. Pawulo akagira ati ngo ntihagire ubabaza mugenzi we muri ibyo cyangwa ngo amugunge. No mu bubakanye hari abo usanga bafatana ku ngufu, umwe agahata mugenzi we cyangwa umwe akagunga uwundi. Kenshi abagabo hari igihe bafata ku ngufu abagore babo, ahandi naho ugasanga abagore baragunza abagabo, cyangwa ibyo bibiri bigashoboka kuri bose. Umugore ukaza wumva ndaza aho ndagufatira ibihano nanje, akagufatira ibihano, mugabo akarira, yatarize agaca aja kuyerera, kuja kurobeza hanze. Kirobezo bari cyacu ugasanga biriko birica imitima y'abantu, biriko birica abantu mu rugo. Nubwo kumbure abatari bake uyu munsi ntibabyoroshe, bacagira ati tuvane dusinyane divorce. Hariho abandi uyu munsi bagifise urupfasoni rwo kumenya ingene babigira, bakaviranamwo, ntibavane, bakaviranamwo. Mugabo Yesu ntakiri hari. Mwumvise Pawulo agira ati kugerageza kunezereza uwundi muri ivyo ngo nukunezereza Imana, ikwigenza neza yabivuze ngo mu kugerageza kugumya kugira la maîtrise de soi mu vy'umubiri, ngo nukunezereza Imana. Mwumvise ingene yabivuze kandi akabasomera karanyoshe rwose. Ngo bene wacu turabinginga tubahanura mu mukama, ngo nk'uko twabigishije ingene mutegerezwa kwigenza no kunezereza Imana. Ivyo vyiyumviro n'ivyifuzo birashe mu bwenge, ukavyirukana mu izina rya Yesu Kristo, ukabigira uti ndiko ndanezereza Imana. Ntubigira ubwa mbere kugira ngo ushimishe nakavuga ati yo numwiranda ariyegeranije aho hantu nta kimukomakoma. Si ibyo bwa mbere,
ni ukugira ngo unezereze Yezu, kuko n'umukunzi yamana natwe kandi atigera duhemukira. Kuhasaba ugasanga tugiye mu bindi bikamubabaza, kuko duhindura umubiri wacu igikoresho, kandi ijambo ry'Imana ritubwira riti twashimye kuwugira ingoro ya mutima mweranda. Abagabo n'abagore rero, umukama akavuga uyu munsi ati reka kugungana, reka kugiranirana nabi. Urabaza abagore rimwe bamwe mbega muvyifatamwo gute iyo wewe umubwira uti hindukira tuvyaranje umugani wa rwabirimbo, arakeruka akazana n'urukundo, waca ashibura none amushibura ico ugira gute? Ati nagica ndamupima turu yiwe igeze, aca ndamufatira ibihano igaciba amaciri. None amwibaza ko muriko muranezereza Imana. Aha ngaho kagira ati nico waziye, we nawe akagira ati nico naziye ngaha. Si ico waziye bwa mbere, wazanywe n'urukundo kuri ico kigabane c'ivyo bikorwa nita ibikorwa rusange. Hakora gusa ingingo y'urukundo iserukira mu kiyago gituma mwumva ingene ivyo bintu utegerezwa kubibamwo wiyumvira mugenzi wawe ntutamubabaza, nkuko nawe ategerezwa kubibamwo yiyumvira mugenzi we ntihatamubabaza. Uko umwe yiyumvira mugenzi we undi akiyumvira mugenzi we barahura, mugabo umwe agombye gukwegera iwe undi agakwegera iwe, biracika hagati yabo. Ubwo biracari mu ntumbero yo kunezereza Imana. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwibuza bagenzi biwe, kumenya kwigura mugenzi wawe kuri urwo ruhande, kugira ngo umutume aba mu gihagararo ciza gihimbara Imana, kumusukurira nawe akagusukurira. Pawulo nivyo yagombye kuvuga, kuko ico gihe wabona umenga abagabo bafata abagore babo nk'ibikoresho vyo kwinezereza. Hano tugabe uyu munsi dusabe cyane umukama kugira ngo izo ngorane usanga ziri mu rugo, nubwo batazatura ko zifatiye ngaho, usanga nyinshi zizirikiye ngaho, bamwe mbere ugasanga birabananira n'ingene boshobora kugurura aho shetani yabugaraniye ngo bunganirwe n'abantu b'inkoramutima, abantu b'ubupfasoni, abantu bashobora kubafasha. Kuko ari abagabo ukoma akagira uti eka vyaraheze, ati niko nzubaka izo ngorane zacu tubwira none ko vyabananiye bizova mu nzira gute? Bizova mu nzira bakabona yuko umenga bizova mu nzira ariko bashiriye eta civile ngo dusamburire. Mugabo ntimwibagire yuko hari igikorwa c'umukama carangutse ngaho, w'ico Imana ifatanije ntihagire umuntu ahirahira ngo agitandukanye. Dusabire ngo kuryosha rwose ubuzima kuri iyo altari, niho bashobora gusangira neza kuri altari ya Yezu Kristu yigize isakramento ry'urukundo, kugira ngo akomeze urukundo hagati y'abubakana, urugo rwabo rwame ruba ikimenyetso c'urukundo Imana yakunze isi, urukundo ngo Kristu akunda ekleziya yiwe. Amen.